turabaramukije shuti bakundwa muri mu mpande zine z'isi. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kwigira hamwe indongozi yo kwiga Bibiliya y'abakuze. Ubwo icigwa cyo kuwa gatatu kitubwira ngo hangana n'ingorane mu bwitonzi n'ubwenge. Reka dusenga Imana. Turagushimiye Mana nziza, tugushimiye kuno mwanya duhaye kugira ngo twige bino byanditswe byera mu bintu twigishirize n'izina rya Yesu Kristo. Amen. Ku munsi wa gatatu hatubwira ngo hangana n'ingorane mu bwitonzi n'ubwenge. Hari amajambo batwandikiye avuga ngo vyoba byarigeze kugushikira aho ugwa ku gisomwa canke ibisomwa udategera canke bikakubera ibikomeye kubihuza n'ibindi bisomwa canke ico bishaka kuvuga muri rusange. Ntivyoroshe kwiyumvisha ko woba utarahura n'ingorane nk'iyo. Ikibazo niki wishuye ute canke igihambaye kurushaho niki wishuye. Niyo mpamvu mwa kino cigwa cose tugeze ko ca 12 kitubwira ngo guhangana n'imirongo igoye gutahura. Kuno musi wa gatatu bagomba batubaze cyangwa se batubajije uburyo uko twitwara cyangwa se uko tubyifatamo igihe duhuye n'umurongo tudashoboye gutahura. Ni gute wishuye cyangwa se ni gute wabyitwayemo. Niyo mpamvu uko tuza gusoma mu gisomwa cyose tuza gusanga ino mirongo duhura nayo tudashoboye gutahura, tugomba kuyishura cyangwa se tukayiraba n'ubwishishozi, tugashishoza neza kandi tukitonda n'ubwenge bwinshi kugira ngo ntibitume dutanga inyishu zitari zo kwayo majambo tudashoboye gutahura. Ugasanga hariho abantu bagabanutse ukwizera kubw'inyishu zidatomoye dutanze, nk'uko ikigwa cyo kwisabato ku mugoroba cyabitubwiye ko hariho abatungu badakomeye mu kwizera basigura ivyanditse uko bashaka bakabigoreka. Niyo mpamvu rero nk'abantu babasomye ibyigwa by'Imana n'ibyanditswe byera tugomba kwishurana ubwitonzi n'ubushishozi budasanzwe kwano majambo duhura cyangwa se dusoma mu byanditswe byera tudashoboye gutahura. Ku isabato ku mugoroba baragerageje kutwereka ko ibyo tudashoboye gutahura ni bikeya ku byo byinshi Imana yatwandikiye dutahura, ko bidakwiye gutuma tudaha icubahiro c'Imana ikwiye. Umwanditsi yarabandanije atubwira hamwe gusa twoba turi abizigirwa niho twoshobora guhangana n'ibyo bibazo uko bibereye. Ubwizigirwa budukingira guhura n'ingorane izo arizo zose canke ngo zirusheho gukomera. Niyo mpamvu mwa kino cigwa cyo kuwa gatatu hangana n'ingorane mu bwitonzi n'ubwenge tuza gusanga bano bantu bahangana n'ingorane zo kudatahura neza no majambo y'Imana, kubidatahuritse biboneka. Nta wundi muntu abyishura uko bibereye cyangwa se abyitwaramo uko bibereye atari umuntu w'umunyabwenge w'umwizigirwa. Dukwiye kuba bizigirwa ku ijambo ry'Imana, na cyane cyane ino ndongozi ingene yagerageje kutwereka ko ano majambo arayo kwizerwa kandi n'abayanditse bose bahumetswe n'Imana, bahumekewe n'Imana maze bandika ibyo bahawe n'Imana. Niyo mpamvu rero nitwaba bizigirwa cyangwa se tukizera no majambo yera bashoboye kwandika bahumekewe n'Imana, tukazoshikira bya byanditswe cyangwa se tugasoma ya mirongo igoye itahura. Ntabwo tuzoba muri bamwe Paulo yavuga ko bagoreka ibyanditswe bakabisobanura uko bishakiye, ariko noneho tuzoba bizigirwa tubisigure cyangwa se dusigure ibyo twumva, hama ibyo tutumva nabyo tubirekera Imana nk'uko ku isabato ku mugoroba hatubwiye. Umwanditsi yarabandanije atubwira ngo ubwizigirwa kandi budukingira gutanga inyishu z'amarenzako zidahumuriza. Imana irashimishwa n'ubwizigirwa n'ubugororotsi. Rero dukwiye kwiga inyifato yayo mu byo dukora byose, mbere n'igihe turiko turiga Bibiliya. Yesu nahabwa icubahiro. Niyo mpamvu mu kwiga Bibiliya bino byanditswe byera dukwiye kubyigana ubushishozi n'ubwitonzi budasanzwe, ubwizigirwa budasanzwe kugira ngo dukomere ku Mana, dukomere ku majambo yayo, dukomeze turabizigirwa imbere y'Imana. Umwanditsi yarabandanije atubwira ngo abantu babizigirwa bazohangana n'ingorane dusanga muri Bibiliya ku buryo bitokonona ukuri
bivuye ku mvugo canke kwirengagiza ibiriko biravugwa bigaragara, vyoba vyiza kurusha kurindira inyishu ije ishigikira ikibazo kurusha aho hoba inyishu yo kwikurayo canke inzira idashika. Iciza co kuba abizigirwa mu buryo twiga Bibiliya nuko iheza igakomeza ukuri, kandi ukuri niko kuri hejuru, niko gushigikira imigenderanire myiza mu bantu, kurajinjibura abantu kurusha inyishu z'umurenzako. Niyo mpamvu ndashimye ko dusoma no majambo umwanditsi yashoboye kutwandikira kugira ngo twumve neza ingene dukwiye kwifata cyangwa dukwiye kwishura imbere y'amajambo cyangwa se y'ibisomwa tudashoboye gutahura muri Bibiliya. Nta kindi kizoduhesha kwishura neza kuri ibyo bibazo ni ubwizigirwa cyangwa se ni ukwizera ijambo ry'Imana kuzoba kungana muri twebwe, kuzoba kuzuye muri twebwe, kugira ngo biturinde kandi bidukingire kwishura cyangwa kugoreka ibyanditswe byera. Umwanditsi, abantu badahugumba bashishikazwa no kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, maze bakaba bizeye neza ko badahushagurika baja ku ndunduro zidatomoye neza. Abantu bashishoza ntibasimba, kandi nta kintu ingirakamaro na kimwe basiga, ntibahutagiza mu byo biga mu ijambo ry'Imana n'inkuru yose ijanye naryo. Imana niduhezagire cyane. Dukwiye kuba abantu bashishoza mu kwiga ijambo ry'Imana, tukitonda, tukicara, tukigishwa n'ivyo ijambo ry'Imana ritubwira, kugira ngo duhuye na ya mirongo tudashoboye gutahura tuba abantu b'abanyabwenge kandi babizigirwa mu gutanga inyishu kuri ibyo bibazo. Hama ibyo tudafitiye inyishu kuri iyo mirongo, hariho Imana yo mw'ijuru yigisha kandi igatahuza ubwoko bwayo. Niyo mpamvu rero mwa kino cigwa co kuwa gatatu, hangana n'ingorane n'ubwitonzi n'ubwenge, ibyo ntabwo tuzobishika ko tutabaye abizerwa cyangwa abizigirwa imbere y'Imana. Niyo mpamvu ndarikira abantu bose turiko turakurikirana ino ndongozi yo kwiga Bibiliya, kugira ngo tube abantu b'umwete, tugire umwete wo kwiga ijambo ry'Imana. Kuba woba umunyabwenge cyangwa ukagira ubwitonzi, aha hose ntaho tuzobikura atari kwiga ijambo ry'Imana. Na cyane cyane nk'uko indongozi ariko iraturarikira ko dukwiye kwicara tugahereza umwanya ibyanditswe byera, tukabyigana ubwitonzi, kugira ngo biturere kandi bizodushikirize kizo turi abantu bazima. Buno bwenge n'ubwitonzi nta handi tuzobikura atari kwiga ibyanditswe byera. Reka rero ndabararikire kwigana ibyanditswe byera, ubwitonzi n'ubwenge, kugira ngo bizodushoboze kuza dutsinda cyangwa se tugatanga inyishu zitomoye ku byanditswe abatungu badakomeye mu kwizera bagoreka, maze twebwe nk'abazoba bicaye ku birenge bya Kristo bakigana ibyanditswe byera, ubwitonzi n'ubushishozi, dutanga inyishu zibereye kubw'ijambo ry'Imana. Ndabashimiye rero mwebwe mwese mwakurikiye ino jambo ry'Imana. Imana ibahezagire. Hama mu kurangiza, reka twishire mu maboko y'Imana. Turagushimiye Mana nziza, twemereye tukiga bino byanditswe byawe byera. Reka uduhe umwete udasanzwe wo kwicara twiga ibyanditswe byawe byera, hama ibidatahurika muri byo ubidutahuze, kugira ngo natwe bidushobokere kubitahuza abandi twabihawe nawe. Mu izina rya Yesu Kristo ndabisabye, amen. Mwari kumwe na mushiki wanyu Nkiranyibagira Francine. Imana ibahezagire.